iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane biriko biravugwa. Turaza kugaruka ahanini ku biriko biravugwa mu muryango w'umukuru w'igihugu, umuryango wa Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye, ndetse n'ibiriko biravugwa kuri bamwe mu bana yavyaye. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibirori mu muryango w'umukuru w'igihugu kubera ivyabaye ku mukobwa w'umukuru w'igihugu aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravugwa yuko rero umuryango w'umukuru w'igihugu harimwo umutambukanyi wiwe ndetse n'abavukanyi b'uwo mwana w'umukuru w'igihugu. Tuza kubabwira muri ano makuru bose bari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagiye kwifatanya n'umwana wabo kwingina ivyo birori bariko barizihiza. Biraryoshe cyane kandi nk'uko biriko biravugwa. Ni amakuru avuga yuko kandi uyu mukobwa w'umukuru w'igihugu, uyu mwana wa Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye, yoba ahejeje gushika ku kintu kidasanzwe cyane atumye umuryango, inshuti n'abagenzi bose burira indege bagafata urugendo rubavana ngaha mu gihugu c'u Burundi rukabashikana mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagiye n'ubundi kwifatanya n'uwo mwana wo mu muryango w'umukuru w'igihugu kwizihiza ivyiza amaze gushikako. Benshi bakaba bavuga ko atari kenshi cyane bishika ku bana b'abategetsi bahambaye cyane bakaronka ivyiza nk'ibi. Gusa hakaba hari abandi bavuga yuko n'ubundi ibi bitaronse abana baturuka mu miryango yifise ata abandi bo bishikako, kuko bisaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo bashike muri ivyo bihugu vya kure, muri ayo makungu, kugira ngo baje no kuraba ibikorerwayo. Mbere hari naho bishika abo bana bakarangurirayo imwe mu mirimo itandukanye ibinjiriza amafaranga menshi cyane. Muri kano kanya rero benshi bariko baribaza bati ese koko kuzanye inkuru y'umwana wo mu muryango w'umukuru w'igihugu yoba yakoze iki? Ese hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho vyifashe gute? Ese umutekano wabo wowo umeze gute? Nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Gusa ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo kandi baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko amakuru adushikira, biravugwa yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, abana biwe benshi nabo batari ngaha ku butaka bw'u Burundi kuri uno munsi, bikaba bivugwa yuko baba barafashe indege mu minsi iheze, ubwo bari bafashe urugendo rubashikana mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko umwe mu bana ba Nyiricubahiro umukuru w'igihugu yajeje amashuri ya kaminuza mu bijanye n'ubuhinga bwa politike no kugwanya ubugizi bwa nabi muri kaminuza ya Gonzaga yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ijambo rikomeye cyane ryavuzwe n'umuvyeyi wiwe ari we mama wiwe, aho yamushimye cyane ku bwitange ndetse n'ingene yiganye ubwitonzi budasanzwe, kandi akabikora ashishikaye cyane gushika aronse uru rupapuro rw'umutsindo. Muri kano kanya rero umukobwa wa Nyiricubahiro umukuru w'igihugu yajeje amashuri ya kaminuza mu bijanye n'ubuhinga bwa politike no kugwanya ubugizi bwa nabi, akaba ari science politique et criminologie, akaba yayironkeye muri kaminuza ya Gonzaga yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwana akaba yaragaragaje ubutwari mu kwiga nk'uko biri mu butumwa mama wiwe akaba n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yashikirije. Akaba yize igisata ca science politique et criminologie, mu kirundi twavuga ko ari ubuhinga bwa politike n'ubugizi bwa nabi. Muri ivyo vyigwa biga ibijanye no kumenya ivy'ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi, kandi bagafasha gushiraho uburyo bukenewe kugira ngo ntihagire ubugizi bwa nabi n'ivyaha bisubira kuba. Benshi bakavuga ko rero ibi n'ubundi ari ibintu biba bigomba kuranga umunyepolitike cyane kuko abagomba kuraba ingene politike yiwe ikingirwa, kandi nanone umutekano w'abanyagihugu biwe ndetse n'abajejwe ukabandanya ukingirwa. Benshi kandi bakaba bavuga yuko uyu mwana w'umukuru w'igihugu nawe agomba kuza gutanga intererano yiwe mu gufashanya n'abavyeyi biwe mu kubaka igihugu c'u Burundi, ariko kandi cyane
barakuka ingene hogabanywa umurindi ivyaha biriko birakorwa ko ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ibi rero bikaba ari muri bimwe benshi bashimira cyane uyu mwana w'umukuru w'igihugu kuba rwose yarize neza aho yagiye kwiga mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba abashije kuronka urupapuro rw'umutsindo nk'urukanda rukuye mu gihugu cy'igihangange mw'isi. Benshi bakavuga yuko biba bigoye kubona umwe mu bana bo mu miryango ihambaye cyane aja kwiga mu bihugu vya kure, yashikayo akabandanya kurangura amabanga y'ivyamujanye, ni ukuvuga nyene kwiga. Benshi bakavuga yuko bibaho gake cyane kuko benshi usanga bigireyo bagasamara ndetse bakaja mw'iraha ry'iyisi bakibagira ivyabatwaye muri ico gihugu. Ngivyo rero bimwe mu vyishimo ndetse n'umunezero ntangere biriko biraranga umuryango w'umukuru w'igihugu muri ino misi. Mu yandi makuru y'ibiriko biravugwa, reka tubandanize ku biriko biravugwa mu gisata ca politike n'ubundi, aho bivugwa yuko tugiye kubageza ko intahe idasanzwe y'urukino rw'ubwenge rurangwa muri politike y'u Burundi kugira ababona babandanye kwiga uko amazi atemba niyo temba agana. Iyo nayo ikaba yerekeye abashingantahe babiri bavuka mu ntara imwe ya Muyinga, nabo akaba ari Frederico Bamvuginyumvira yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, hamwe na Hussein Rajab yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD. Vyatanguye havugwa amakuru y'umushingantahe atyoroye homme propre atakimwagira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bahurikiye mu runani ADC ikibiri bifuza ko baserukira mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2015. Uwo mukandida atagira gatotsi yari Frederico Bamvuginyumvira. Warahanzwe amaso n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kuzobaserukira mu matora, niko bamwe mu banyamahanga batanguye kumwegera kugira bumve imigabo n'imigambi yiwe nabo bamushigikire. Umwe mu bashitsi b'abanyamahanga yaraje mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2013, ahora arayaga na Bamvuginyumvira uko yabona icuka kibi cavugwa hagati y'abari ku butegetsi n'abatavuga rumwe nabwo. Niho umushitsi yabaza Bamvuginyumvira ati, wewe nk'umunyepolitiki uri kurizegwa n'abarundi benshi bashaka ibihinduka, ukaba uvuka mu ntara imwe na Hussein Rajab, ikibazo c'ifungwa ryiwe ukivuga ko iki? Frederico yishura agira ati, ivya Hussein Rajab ni ikibazo cyo mu mugambwe wabo, hariho ivyo batahurije ko n'umukuru w'igihugu bava mu mugambwe umwe wasumbije inguvu wundi abari wamupfunga, rero si ikibazo c'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aya majambo yavuze nk'umwe mu bari bashashaye ko Hussein Rajab na CNDD FDD yose bitembagara bivuye ku ishari ry'uko uwo mugambwe wabatsinze mu mwaka w'ibihumbi 2005. Bimwe vy'abarundi ngo ruriya abandi rutakwibagiye. Kwigenekerezo ya gatanu Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2013, Frederico Bamvuginyumvira yarahagaritswe n'igipolisi kimwagirije kurenga ibigo no gushaka gutanga igiturire ku gipolisi kugira ngo ntigishira habona iyo nkuru. Nkuko vyamye ku butegetsi bwa Nkurunziza, ngico gihe amarementanya yari yeze uko barementanirije Rajab ngo yashatse gutembagaza inzego, ngo ni nako babigize no kuri Frederico Bamvuginyumvira. Mu gupfundikanya ivyagirije vyamushikanye mw'ibaro rya Mpimba, asanga mwene wabo Hussein Rajab. Reka kandi tugaruke cyane cyane ku vyashikiye Frederico Bamvuginyumvira mu Mpimba. Iyi ni intahe yiwe. Iyo bavuze ko politika ari ububeshi, hari abitahura nabi kuko vyabagoye gutegera, kuko kenshi usanga hari abatwarira hejuru, mugabo iyo ugiye gahoro gahoro uratora aho bipfundikiye. Mu ntahe yiwe Bamvuginyumvira yavuze ko inyuma y'iminsi mike ashitse mu ibaro rikuru rya Mpimba, Hussein Rajab yaje kumuramutsa, barayaga. Hanyuma Rajab abaza Bamvuginyumvira uko yiteguriye ikiringa azomara muri ico kibanza. Frederico yavuze ko yamwishiye ko ata mwanya munini azomara mu Mpimba, kuko amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yoba ayo mu Burundi na mpuzamakungu ariko arakurikirana ikibazo ciwe, kandi amakuru ava mu butungane atanga umwizero ko ashobora kurekurwa. Rajab yaciye amubwira ati, ivyo bari vyiza, niwasohoka uzoce kunsezera nk'uku turamukanije. Gwaheze iminsi barasubiriye barahura. Rajab abaza Bamvuginyumvira ati, uracari ngaha? Narutse umbwira ko umwanya n'umwanya uhava utaha, narinzi ko wagiye ahubwo wibagiye kunsezera. Bamvuginyumvira amwishura ati, burya uyu mwanya turiko turavugana userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika aha mu Burundi ari mu biro vy'umushikiranganje ajejwe ubutungane. Idosiye yanje bayifise ku meza, yambwiye ko bashobora kuyubika nkezwa. Rajab ngaca asubira amubwira ko akunda ati niyasohoka yoca kumusezera.
Inyuma y'umutaga w'uwo munsi niho bamvuga inyumvira yakura inkuru y'incamugongo kirekurwa ryiwe ryananiranye kuko amategeko ava mu bihangange bikuriye umushikiranganje w'ubutungane. Ngo wihweje uko Federico yahagaritswe yagirijwe kurenga ibigo n'umukenyezi w'umushitsi yari yabagendeye bagafatwa amutahanye n'umuduga, ivyagirijwe bigafatwa ku mafoto yari yafashwe n'igipolisi ku vyo cabategetse gukora, ngo vyaboneka nk'agakino k'abana gashobora guhera umwanya uwo ari wo wose, ariko ngo vyahavuye bikomera. Iyo ntahe yiwe bavuga inyumvira yavuze ko basubiriye kubonana na Hussein Rajabu. Federico aramwiganira uko vyagenze. Rajabu yamubwira ati nico gituma nakubaje ingene witeguriye iminsi uzomara hano, nari ndabizi ko iyo dosiye yawe itoroshe nk'uko wabivuga. Niho Rajabu yasaba Federico kuzoja kumuraba mu gice yabamwo aho mu mpimba. Umwe mu bari bajejwe umutekano wa Hussein Rajabu yatangaje ko umunsi umwe bamvuga inyumvira yabagendeye igihe bariko barayaga Federico na Rajabu. Ngo Rajabu yeretse Federico amashusho mu mashini, vyaboneka ko yafatiwe aho nyene bicaye, amubwira ko ayarungikiwe n'umwizigirwa wiwe ari mw'iperereza. Ngo ubwo nyene bavuga inyumvira ubwoba buramufasha, atangura kuraba irya nino mu mfuruka z'ico cumba barimwo, imyidogo imubana myinshi ko iperereza ritamuha amahoro. Inyuma yaho rimupfunguriye murantunga, inyuma yaho rimupfungiye none ritanguye no kumuburabuza aho yibereye. Iyo nyifato yabamvuga inyumvira ngo yo guhamuka yaratumye Rajabu atwenga areguka. Niyo yabaza bamvuga inyumvira ati none ushaka kuba umukandida w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ugifise ubwoba bungana uko? N'agahinda kenshi bavuga inyumvira yamwishuye ati wewe niwivugire ko ari bene wanyu mwavanye mu ishamba ntaco bokugira, mugabo njewe ntibogira ikinya co kungirira nabi. Mu nyuma Federico amaze kugenda niho Rajabu yasigurira abo bari kumwe ingene vyagenze, kuko nabo ntibatahura ukungene iperereza ryageze aho rifata amasanamu mu cumba ca Hussein Rajabu. Rajabu yababwiye ko yashatse gupima kurinda kwa bamvuga inyumvira. Ayo masanamu ari we yafashe akoresheje isaha yari yambaye yo mu bwoko bwa Apple yakorana na telefone ngendanwa, aca akoresha telefone mu kubishira mu mashini. Yabwiye ko ubwoba ari ikintu kibi gituma utiyumvira neza, aca ababaza ukugene iperereza rya Nkurunziza ryari gufotora bamvuga inyumvira wenyene kandi bicaranye, mu gihe ari we ryarondera cyane kugeza aho hari harazanywe icuma gihagarika itumatumanako ry'amatelefone ku mpimba. Uretse ko abashinwa bene kukizana baciye babica kuko bari basoma mbike ngo ba Hussein Rajabu. Ivyo bitihwe. Uwundi munsi Rajabu ngo yaratumye ko bamvuga inyumvira babe barayaga. Haheze akanya niho Rajabu yabaza bamvuga inyumvira ati ko iminsi umaze ngaha ari myinshi no gusabira ugataha. Bamvuga inyumvira yaradutse aratwenga no gutangara kwinshi, aca amwishura ati ku myaka umaze ngaha yaba hari ivyo ushoboye na wewe uba waratashe, none ushaka kurekuza njewe ndahamaze iminsi. Ku bwa Federico ngo yabibonamwo ukwiyemera kwa Rajabu kurenze mu gushaka kumwemeza ko agikomeye. Bamvuga inyumvira ati nagiye numva Rajabu atumye umwe mu bamucungera umutekano ngo aje kumuhamagarira umukuru w'ibohero Colonel de Police Bruno Niyonzima. Abandanya ati mu kanya gato nagiye mbona umukuru w'ibohero ashitse akubita isarudi mu kuturamutsa, ati ndabitavye nyakubahwa. Bamvuga inyumvira avuga ko yaciye akeka ko bari agakino Rajabu yateguye ko kwiyerekana ko akomeye, ko bitumvikana ingene umuntu nk'uwapfunzwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu yaba afise ijambo rigera iyo hose. Bamvuga inyumvira yabandanije avuga ati umukuru w'ibohero yaraciye bugufi cyane. Niho Rajabu yaca mudondagurira amazina ane y'abantu bapfungiwe aho mu mpimba mubaza ico bapfungiwe. Umukuru w'ibohero yishura ko bapfungiwe ibibazo vya politike kandi dosiye zabo zoba ziremereye cyane. Ngo Rajabu yaciye mu itegeko ryo kubarekura bose uko ari bane. Umukuru w'ibohero atakubaza aca kubita irindi zarudi nk'uwemeye ayo mategeko aca aragenda. Rajabu ngo yaciye abwira bamvuga inyumvira ati genda undabire ko vy'ukuri abarekura. Bamvuga inyumvira avuga ko yari afise igishika cyo kuraba ivyo bitangaza atari bwabone mu myaka amaze muri politike. Kagezeyo yabonye babanyororo bane bose begeranije utuntu twabo barabugururira barataha. Bamvuga inyumvira ngo yarumiwe biramusiga gutahura bibaye. Yagarutse kwa Rajabu amurabana ubwoba kuko yasanzwe yahora yibaza atari wabonye. Natekanye cyane nk'uwuzi vyarimwo. Rajabu acabwira bamvuga inyumvira ati nagwe amahigwe ngo witahire uje kuraba umuryango uranka kuko yibaza ko barya bagupfunza aribo bafise ububasha muri kino gihugu. Shasi ndakwereke ko igihugu kidatwarirwa harya mwibaza ko gitwarirwa. Ni wabandanya kutagira icizere nzosoka ndagusigaha.
Rajab yamubwiye we ko kuba amaze imyaka 6 mu ibohero kuva mwaka w'ibihumbi 2007 atari Petero Nkurunziza amugumijeyo, ahubwo hari ivy'amakungu ataratahura kuri we. ngo umunsi rero intumwa yatumye zizokumvisha amakungu ubutumwa yazihaye azoca asohoka ibohera atari ku bushake bwa Nkurunziza. Ukuva ubwo Bamvuga Inyumvira yaciye asubira kurema, abonye ko bwa bundi umuvukanyi wagifise ijambo mu gihugu, araremesha n'umuryango we ko batosubira guhangayika baja guta umwanya mu butungane. Abwira ko mu gihe ari kumwe na mwene wabo Rajab atamutima usimba, umwanya n'umwanya ishobora gutaha. Ngo ivyamutangaje ku munyamuyinga mwene wabo si ivyo gusa, burya ngo no mwibohero rya Mpimba Hussein Rajab yari afise amasaha yiwe wenyene yisangije yagendegwa n'abaje kumuraba. Kuva isaha 7 gushika isaha 9 abandi banyororo baba basubijwe mu vyumba vyabo kugira Rajab aronka akanya wenyene ko kwakira abantu batandukanye nk'uko amakuru abivuga. Bamvuga Inyumvira ati umunsi umwe haje umushitsi avuye mu gihugu ca Amerika arungitswe n'ibiro vy'umukuru w'ico gihugu kugira aze mu Burundi kuganira n'abategetsi vy'agateka kazina muntu. Ati ifungwa ryanje nk'uwahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kandi ari maze kuvugwa nk'uzoserukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yari yimirije ryari ryamenyekanye ku isi hose. Niwo mutegetsi yasaba abategetsi b'igihugu ko yoza kundaba mu ibohero. Ngo mushitsi yaje muri ya masaha yagenewe Hussein Rajab, ageze ku Mpimba aridondora avuga ko yahawe urusha n'inzego z'igihugu kugira aze kuraba wahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu, ariko abapolisi baramwankira kuko amasaha yarenze, yorindira gushika isaha 9. Nawe arabasigura ko vyuta kuko vyasaba ko aca yurira indege akajana ubundi butumwa mu kindi gihugu. Abapolisi baramuharira ko bidashoboka. Bamvuga Inyumvira yavuze ko kutari uko bitari gushoboka, ahubwo abapolisi ngo barubaha cane Hussein Rajab kuko ntibanamuvuga mu izina bamwita Mutama. Impari zabaye impari, niho Rajab yabaza ivyo ari vyo, baramubwira ko hari uwari aje kuraba Bamvuga Inyumvira, ariko abapolisi bamwimye uruhusha. Rajab acabwira uwamucungera ubuzima abwira abapolisi bariko umushitsi yinjire baje no guhamagara Bamvuga Inyumvira. Aho bicaye ku gatebe wamushitsi acabaza Bamvuga Inyumvira igituma umukuru w'ibohero yatevye gutanga urusha rwo kumwakira kandi uruhusha yaje yarusavye bamukuriye. Bamvuga Inyumvira ngo yaciye abwira uno mushitsi ko atari umukuru w'ibohero yatanze uruhusha, ahubwo ari Hussein Rajab. Ngo niho Bamvuga Inyumvira rero nta kuganira kuri dosiye yiwe imufunze, nyabona yaganiriye umushitsi bwa butumwa Rajab yaha abandi ngo bashikane hirya no hino ku isi, we akazi abagatanguriye mu Mpimba. Umwe muri abo bari begereye Hussein Rajab yavuze ko bimaze kugaragara ko Bamvuga Inyumvira atahuye ko politike ya systeme ikora, ngo Rajab yaciye avuga ko hageze ko asohoka ibohera akaja guha ubutumwa abandi. Ngo rero hari abanyepolitike twibaza ko bakomeye kuko bicaye mu bibanza vy'iteka bakitwa abategetsi b'icubahiro b'ijambo, yamara amategeko bayahabwa n'abandi batari no mu nzego, ahubwo twibaza ko ari abayabahaye. Ugasanga bimeze kurya kw'imigezi n'inzuzi arivyo bitemba cane n'inguvu nyinshi, ariko bigataha mu mabahari akunze kuba atekanye. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe cyangwa se abone butari wafite ndakubwira ngo utoje cekanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari usubira kandi ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV Imana bahezegera ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.